nivyo igikorwa n'ic'ubuhinga kuko ikigongwe c'umukuru w'igihugu cerekeye abantu bamaze gukatirwa burundu, ni ukuvuga batakiburana amasentare bariko barakora igihano baciriwe n'amasentare kubera ibyaha bakoze. Iki rero musanzwe muzi ko mu mabohero atandukanye hari imigwi y'abanyororo myinshi, ni ukuvuga hariho abamaze gukatirwa nk'uko niko ndabivuga, hariho n'abandi batarakatirwa. Byumvikana yuko kugira ngo umuntu ashobore kumenya abantu bazorekurwa atangura kugenda akaraba amadosiye y'abanyororo kugira ngo muri ayo madosiye yose aba ari hamwe umuntu atoremwo amadosiye y'abashoboye gukatirwa burundu, kugira ngo muri abo hace hatogwamwo bivanye n'irya ngingo ya nyenicubahiro mukuru w'igihugu hatogwemwo abarabwa n'irya ngingo kugira ngo bashobore gusohoka. Ni igikorwa rero gitwara umwanya, gisaba ubuhinga, gisaba ubwitonzi kugira ngo dukureho kumbure uruntu abantu bashobora kuvuga bati kumbure harekuwe abatashobora kurekurwa, harekuwe abaterekewe n'ingingo y'umukuru w'igihugu. Ico rero nico kidutuma tugenda buke buke kugira ngo dukoreshe ubwitonzi, dukoreshe ubuhinga kugira ngo ibintu bigende neza, utegeza gusohoka abari wasohoka. Twebwe kuva nyenicubahiro umukuru w'igihugu cacu avumereye yuko uyu mwaka azotanga ikigongwe ku banyororo batandukanye, akongera bigashirwa mu ngiro mu itegeko ryiwe yaciye asohora, twaciye twitegura ko ubushikiranganji bw'ubutungane nibwo bujejwe gushira mu ngiro iyo ngingo ya nyenicubahiro umukuru w'igihugu. Mu bushikiranganji rero dusanzwe dufise umugwi wamaho ushinzwe kwiga ibibazo by'abanyororo. Ni ukuvuga uwo mugwi usanzwe uriko imisi yose wiga ibibazo by'abanyororo. Hagaze rero iki gikorwa cyo gushira mu ngiro ikigongwe c'umukuru w'igihugu uca uronka ubwo burenganzira, ico kindi gikorwa ciyongeyeko cyo kwiga ingene abo nyenicubahiro umukuru w'igihugu yarekuye ingene bishobora kugenda, mbega ni bande mujya mugwi w'abantu benshi b'abanyororo, ni bande bategezwa kurekura. Uwo mugwi rero waramaze gutangura ico gikorwa, ni kuvuga mu mabohero atandukanye yo mu Burundi. Uwo mugwi waramaze gucayo urandika ibiharuro by'amadosiye y'abantu ubona bashobora kwegwa n'ikigongwe ca nyenicubahiro umukuru w'igihugu. No kuvuga ivyo biharuro birahari, ubu igikorwa kiriko kirakogwa no kubishira mu mashini kugira ngo bibikwe neza, ntihagire kumbure ibindi biharuro vyojamwo kugira ngo vyonone umugambi wacu. Hariho ikindi twagomba gushimika ko cyane kugira ngo iyo turekuye abantu ntituzosubire mu nyuma kubabona bakoze ibyaha bagarutse mu maprizo. Ni ikintu kijanye no kubategura kuja kuba mu bandi muri societe, no gutegura cyane abajejwe intwaro, abajejwe amashirahamwe araba agateka kazina muntu kugira ngo bafashe by'ukuri ico gikorwa. No kuvuga iyo umunyororo arekuwe hari ibikorwa byinshi bitegeza gukorwa. No kuvuga hariho nk'abanyororo usanga kumbure batazi iyo baje bava cyane batagira uburyo bwo gushikayo. No kuvuga dutegeza gutegura ingene tubashikana iwabo. Mwumvise muri iyi nama yuko abanyororo bazoshikanwa ku migwa mikuru y'amakomine aho bavuka. Mwumvise yuko hazoba amanama hamwe n'abajejwe intwaro kugira ngo bazofashe abo bazoba bashitse mu bandi kuronka ivyankenegwa, hariho nk'akaranga muntu, kuronka n'ibindi byose abandi bene gihugu baronka muri komine canke muri leta. Ni ukuvuga ico gikorwa cyo gutegura abantu batandukanye bategeza kudufasha kirakenewe, nico dutanguye uno munsi. Ni ukuvuga rero sishobora kuvuga ngo ni ryari, tugomba dutangure dukore ivyo bindi bikorwa byo gutegura bazokwakira abantu bazorekurwa. Abazorekurwa ntituramenya igitigiri, mpejeje kuvuga yuko twegeranije ibiharuro vyabo mu mahera atandukanye, uretse tukavyandika n'imashini. No kuvuga igitigiri ntikiramenyekana, igitigiri bwite ntikiramenyekana,
tuzokibamenyesha. Ariko umushikiranganje muri iryo jambo yashikirije yavuze igitigiri c'abantu 300. Ego ico ni igitigiri cyo kugereranya agiranije n'abari ku mwaka uheze, akaca araba kumbure, akaca araba n'imigwi yavuzwe muri iryo tegeko rya nyenshobora mukuru w'igihugu, akaca ageranya akavuga ati kumbure ashaka gushika ibihumbi 3 kuvuga n'ingene ivuga baba 3 ko baba 3 nagomba kuvuga yuko igitigiri nyezina atari cyo kugereranya ntikiramenyekana. Abategwa n'iyo dekret amadose yabo no kuvuga hariho abatarashobora kuburana, abakiburana abo ntibarabwa n'iyo ngingo abanyecubahiro mukuru w'igihugu. Hariho n'abandi iyo ngingo itaraba, no kuvuga nk'abakoze ivyaha aho ibihano byabyo bidashobora kugabanwa, abo bose ntibashobora kurabwa n'ingingo abanyecubahiro mukuru w'igihugu.